byo kwakira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu rugendo yarimwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Bwongereza, Mama Bugiraneza Angeline Ndayishimiye yongeye guteza iteka mu Burundi ku rwego mpuzamakungu. Umupfasoni wa perezida w'u Burundi Angeline Ndayishimiye azwi nka Mama Bugiraneza yongeye kwandika amateka mu kwakira ibihembo canke abushimwe mpuzamakungu bashimira ibikorwa akora mu guteza imbere ubuzima, imibereho myiza n'imibano. Mu mwaka wa 2026 biciye muri Fondation Bonne Action Mugiraneza yaronse ubushimwe bubiri mpuzamakungu abo yaronkeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cicaro ca ONU, aho yarahawe agashimwe kiswe United Nations Population Award 2026 kubera uruhara rw'iyo fondation mu guteza imbere amagara y'abantu no mu gufasha abagore, abana n'imiryango itishoboye. Akandi gashimwe yaronkejwe mu Bwongereza n'agashimwe kiswe Global Health Award mu gushimira ibikorwa vyayo mu guteza imbere ubuzima n'iterambere ry'abanyagihugu. Ivyo vyaje vyongera kuri United Nations Population Award 2023 yari yarahawe ku giti ciwe kubera ibikorwa vyiwe mu guteza imbere ubuzima bw'abagore n'abana. Mu bikorwa vyatumye ashimirwa harimo no guteza imbere ibikorwa by'ubuvuzi biciye muri Polyclinique Mugiraneza iri mu Kibimba mu ntara ya Gitega. Ico kigo gitanga service zo kwita ku buzima bw'abakenyezi, gynecology, gukurikirana imbanyi n'abakenyezi bibungenze, gufasha imiryango ifise ingorane zo kuronka uruvyaro harimwo n'ubuhinga bwa fecondation in vitro IVF, kuvura izindi ndwara zitandukanye no gutanga ubuvuzi bwa kijambere. Akarorero, umugore yaramaze imyaka myinshi ataronka umwana ashobora kuronswa ubufasha muri ivyo bitaro, agasuzumwa n'abahinga b'inzobere hanyuma agafashwa hakoreshejwe ubuhinga bugezweho. Hari imiryango yamaze kuronka abana biciye muri izo service. Ivyo bikaba vyagaragaje akamaro k'ico kigo ku miryango myinshi. Aya mashira hamwe mpuzamakungu agaragaza ko ibikorwa vya Federation Bonne Action Mugiraneza n'ibigo vyayo vy'ubuvuzi biriko biramenyekana no gushimwa ku rwego rw'isi. Ni iteka ku Burundi no ku banyagihugu bungukira muri iyo migambi. Turifurije Mama Mugiraneza nabo bakorana gukomeza ibikorwa vyiza bifasha igihugu n'abanyagihugu. Reka muri kano kareresi dushobore kubona ibirori vyo kwakira nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ava mu Bwongereza. Twumve n'ijambo ryiwe yashikirije abarundi. Ibitangaza itubitsina mu makungu
mukama dukora ibitangaza ihizina Uburundi mu makungu. Nk'uko mwabibonye twaje tuzanye ubushimwe bubiri, kamwe nako twahawe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kajanye no kubwirira neza abenegihugu. Ako gashimwe baradondaguye igituma bakaduhaye, barashizemo ko twitwararika abana kuri iryo shure Socle du Savoir, barashirako yuko twigishije ivyo kugabura neza. Murazi yuko hariho ishure twagirishije abakenyezi ku cicaro c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Akagira kabiri nako mwakabonye umukoretsi wanje aguma ntwaje, nako twahawe ku cicaro c'inama nshingamateka y'igihugu c'Ubwongereza. Nako nyene insiguro yako ntiri kure cane niyo ku cicaro ca ONU. Ako kashimwe kanditswe mu Congereza ni Global Health Award. Muri make murumva yuko nibijanye n'amagara y'abantu. Nako baravuga ko twitwararitse cane cane indwara zitandukanye. Baraca n'umurongo ku kigo kiri i Burengo gifasha abagendana indwara z'ubumuga bwo mu mutwe. Hama baranavuga yuko twafashije imiryango igendana ubugumba bararonka inyishu. Hanyuma baravuga n'ibindi tugenda dukorera abantu abo nikora, abantu bose bagendana amikoro make, abo dushoboye gufasha ko tubafasha. Hanyuma ikindi naco bashimikiye ko ikijanye n'abarya abakenyezi bagendana indwara zo mu kigo. Ico baragishimiye ko cane ko tuza turabafasha. Muri make rero turanezerewe rwose. Iyo ni incamake, vyinshi baravyanditse harya kwiga certificat bampaye. Yego, hama namwe nkaba ndabashimiye kubona wahagaritse umwanya wanyu wo kuja gushimira Imana no gusenga no kwisaba mukaza kudutegera. Ibi biraduha intege, biranyereka yuko ntatamba nirorera, biberekana yuko ubwo bushimwe butaje ku izina ry'iwanje, buje ku izina ry'igihugu cacu c'Uburundi. Hanyuma nkacashimira cane abakora mu mashirahamwe mpuzamakungu ngaha mu bisata bitandukanye. Aho nohera kuri FINUAB, barambaye hafi cane mu bikorwa, na cane cane kirya kigo c'abagendana indwara zo mu kigo i Gitega. Tugashimira ONU-FEMMES, OMS, UNICEF ndetse ibisata vyose biri ngaha. Mwarumvise ijambo ubusanzwe arongoye ngaha umuhuzabikorwa yaravuze ko ndi umugenzi w'ibisata bikomoka kw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ngaha mu Burundi. Rero mpamagariye abarundi mwese gukora ineza mutiteze agahembo, kuko Imana iracisha mu zindi nzira hanyuma umuntu agahembwa. Kuko je ndiko ndakora nkabona nk'abarwaye barakize, umutima wanje uraruhuka. Naco gituma na morgue ikiza nasenze nsaba Imana izobore umuntu n'umwe bayishiramo. Abantu benshi byarabatangaje bati none kubera ko wiguze amahera wishira ngaha ugasenga uvuga uti izobore umuntu n'umwe ijambo. Rero birahimbaye yuko umuntu yokwama yiyumvira ineza, kandi ineza ku bantu bose, ineza itagira imbibe, kuko kirya kigo kivura abanyamahanga, kivura abarundi, kandi bose baratunganirwa. Naco gituma twamenyesha ko muri benshi bamaze kuza harimo abatanzania, harimo n'abakongomani, harimo nabo muri Chad baharonkeye umwana. Rero bose bagenda bashingira intahe ngaha mu Burundi yuko
gukora neza kwa kiriya kigo kandi ari gishasha, kuko benshi baza baragiye mu bihugu vya Buraya vyarase, hama Imana igaca ibamurikira baca bibungeza ngaha mu Burundi. Rero muri make turashimira Imana ku vyiza vyose yama idukorera, ku bitangaza yama idukorera turi bantamagara, turi bamagara make, kubera kubw'inguvu z'abantu ntawo vyishoboza. Iyo ataba n'Imana n'agashimwe ntitari gushika ngaha, mbwa igenda ikora ibitangaza ikatujana ikatugarukana amahoro. Ivyo turabishimira n'Imana. Amen.